nyene icubahiro Variston Ndayishimiye umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi ari kumwe n'umutambukanyi wiwe nyene icubahiro Angeline Ndayishimiye araganutse muri ca gihugu c'amata n'ubuki inyuma y'urugendo rwari rwabashikanye mu gihugu c'Ubuyapani Yokohama ahabereye inama mpuzamakungu ya Tokyo isanzwe iraba ivy'iterambere ya Afrika ku ncuro igira 9. Iyo nama yari irongowe n'umukuru w'umuryango w'ubumwe bwa Afrika nyene icubahiro João Lourenço umukuru w'igihugu wa Angola ari kumwe n'umushikiranganje wa mbere w'Ubuyapani ikaba yari ishimikiye kurabira hamwe ingene hoboneka inyishu za kijambere kugira ngo Afrika itere imbere gusumba bashimikiye cyane cyane ku gisata c'amahoro n'umutekano gisata c'imibano be n'igisata c'ubutunzi. Igice ca mbere c'iyo nama cari gishimikiye cyane cyane ku mahoro n'umutekano carongowe na nyene icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi nk'icegera ca mbere c'urongoye umuryango w'ubumwe bwa Afrika aho yashoboye gusangiza abagenzi biwe bakuru b'ibihugu n'abarongeye amashirahamwe mpuzamakungu bari bashoboye kwitaba iyo nama uruhara rw'u Burundi mu kubaka Afrika itekanye, Afrika irimwo amahoro n'umutekano. Yaribukije yuko ingabo z'u Burundi zisazo zifasha ibihugu bitandukanye na cane cane igihugu ca Somalia, igihugu ca Afrika yo hagati, igihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo kugarukana amahoro n'umutekano. Igihugu c'u Burundi kandi gisanzwe carakiriye kandi caba cwakira impunzi aho uno munsi kimaze kwakira impunzi zirenga 150 vy'abakongomani kandi kikagerageza kikabaha urukundo kikaba fata neza kugira ngo aho ku buryo bumva ko bari mu bavukanyi. Igihugu c'u Burundi kandi caratanze novuga nti kirasangiza abindi bihugu ingene cifashe kuko no musari igihugu kirangwamwo n'amahoro n'umutekano ariko atariko vyamye. Ivyo rero kugira ngo bitsimbatare nyene icubahiro mukuru c'u Burundi akabashira imbere kugwanya inzara haraye inzara hazinduka inzigo gasanga amahoro n'umutekano birahungabanijwe. Ni naco rero yabasangije hanini abatera kamo gushira imbere guteza imbere ugwaruka abakenyezi no kugwanya ikintu cose cozana ubukene kuko iterambere n'amahoro bigenda bijana. Ahatari iterambere nta mahoro aboneka kandi n'ahatari amahoro iterambere ntirikunda. Umukuru w'igihugu c'u Burundi yarashoboye kandi kwifatikanya na bagenzi biwe mu gusaba yuko hoba impinduka muri ya nama mpuzamakungu sanzwe iraba ivy'amahoro n'umutekano kugira ngo n'umugabane wa Afrika userukirwe. Yarashoboye gushimangira kandi ko Burundi buzokwama buhagaze ku ruhande rwo kurondera inyishu bificiye mu biganiro ariko ruzogwanya igihe cose ikintu cose kizosesa amaraso y'abene gihugu. Muri iyo nama nyene haho hariho abakuru b'ibihugu batandukanye yarashoboye kubona nk'akaryo ko guhura n'indongozi nkuru z'igihugu c'Ubuyapani. Yarabonanye ubwa mbere n'umushikiranganje wa mbere w'Ubuyapani nyene icubahiro Ishiba Shigeru aho bashoboye kuronka akaryo ko kurabira hamwe ingene imigenderanire hagati y'Ubuyapani n'u Burundi vyifashe. Imigenderanire yamyeho kuva kera aho igihugu c'Ubuyapani cami kiba hafi igihugu c'u Burundi mu bisata bitandukanye kibushigikira mu bihe vyoroshe no mu bihe bigoye. Bemeranije rero ko bagiye kubandanya batsimbataza iyo migenderanire na cane cane yuko Burundi buherutse gushira habona imbona kazoza y'u Burundi bwishira ukizana mu 2040 Burundi buteye imbere mu 2060. Yarashikirije umushikiranganje wa mbere ingene vyifashe kuvyerekeye ugwaruka ruri ku kivi kuvyerekeye amahoro n'umutekano kuvyerekeye imbona kazoza aho yaciye asaba mbere ko n'Ubuyapani bwobandanya bufata mu mugongo u Burundi biciye mu gushikirana mu migambi itandukanye aho ivyo bihugu vyompi bishobora kuronkeraho akunguko na cane cane ko Burundi busanzwe bufise amahigwe n'ubutunzi kama bwinshi butarahingurwa. Umushikiranganje wa mbere ubwiwe yarakeje cyane umukuru w'igihugu c'u Burundi aho yanamukeje avuga ati hano mu Buyapani nyene icubahiro natwe tubazi nk'umugenzi ugwaruka umujama w'ugwaruka turabibakeje rero turabakeza yuko igihugu ciyo cari no munsi ari igihugu c'amahoro n'umutekano cahinduye isura n'izina mu makungu kuko no munsi ari igihugu kivuga ko ivyiza. Rero yaramuteye n'intege aravuga ko Ubuyapani
bwobandanya buharurwa mu bihugu bigenzi bitazokwigera birekura igihugu c'u Burundi bizobandanya bijana gushika no Burundi buteye imbere. Ico kiyago co gushikiranganje wa mbere benanye n'icubahiro mu gihugu c'u Burundi cugura imiryango rero kugira ngo abari ku rwego rw'ubuhinga nabo bakurikire bashobore kukivyaza umusaruro. Ni muri iyo ntumbero nyene icubahiro mu gihugu c'u Burundi yaciye abonana n'urongoye ikigo c'Ubuyapani gisanzwe kurikirana ivyo gushigikirana ku rwego mpuzamakungu JICA, Agence Japonaise de Coopération Internationale, aho umukuru w'igihugu c'u Burundi ashimangira uko Uburundi bwifashe uno munsi n'imbona kazoza yabwo, yashikirije imigambi mikuru yifuza yuko ico kigo coshigikira biciye masezerano aho naco nyene kironkamwo inyungu canke biciye mu kuzana abanyamitahe b'Abayapani mu bisata bitandukanye, eka biciye no guhanahana ubumenyi mu bisata bitandukanye. Ibisata rero vyashizwe imbere ni igisata c'inyubako, igisata c'uburimyi, igisata c'amagara y'abantu, igisata c'indero, aho abahinga bazoca batanga imigambi iteguye neza kandi ifise umuco ukwiye kugira ngo JICA nayo yamaze kwemera gushikira Burundi icibishira mu ngiro baganiriye n'abahinga bo mu Burundi. Inyuma y'uwo mubonano n'uwarongoye ikigo co gisanzwe kurikirana ivyo gushigikirana, umukuru w'igihugu c'u Burundi yarabonanye kandi n'umugwi w'abashinga amateka batanu urongowe n'usanzwe ari umunyamabanga mukuru w'umugwi nshingamateka wunze ubucuti na Afrika, secrétaire général de la Ligue parlementaire d'amitié nippo-africaine. Kabaye akaryo rero keza kiyaguye ko baganira na cane cane yuko batatu muri abo batanu bari kumwe bose bamaze kuza i Burundi, aho bakeje umukuru w'igihugu c'u Burundi babonye igihugu koko c'amata n'ubuki, igihugu gifise ubutunzi budasanzwe, igihugu kirimwo abene igihugu bakundana cane bakirana ku buryo vyabakoze ku mutima cane, aho bifuza mbere yuko nubwo bucuti buri hagati ya leta y'Ubuyapani na leta y'u Burundi bumanuka bugatsimbatara no hagati y'abene igihugu b'Ubuyapani n'abene igihugu b'u Burundi. Bari yemeje nabo nyene nk'abashinga amateka basanzwe bafise ivyo bakurikirana, harimwo ukurikirana igisata c'indero, uwundi akurikirana igisata c'amagara y'abantu, uwundi akurikirana igisata c'inyubako, uwundi igisata c'ingenzi. Bariyemeje nabo nyene ko bagiye kwitanga kugira bashigikire Uburundi guteza imbere ivyo bisata. Baraboneyeho n'akaryo ko gukeza nyene icubahiro umutambukanyi nyene icubahiro mu gihugu c'u Burundi, kuko ku bigambo ariko arakora yo guteza imbere abana n'abavyeyi kuvyerekeye amagara yabo, eka n'indero, aho mbere amaze no kugendera imwe mu mashure ashigikiwe nabo bashinga amateka, aho kandi banezerwa no kubona umugambi wo guteza imbere igiterwa c'umuceri mu misozi, naho nyene umuryango nyene icubahiro umukuru c'u Burundi wafashe irya mbere kugira ngo ugerageze uwo mugambi, babona uri uratera imbere cane, aho biyemeje rero bagiye kubandanya bashigikira kugira ngo uwo mugambi ushobore gusanzara henshi mu gihugu. Bariyemeje kandi no kuvukanisha amashure amwe y'u Burundi be n'amashuri y'Ubuyapani mu ntumbero yo guteza imbere igisata c'indero no guhanahana ubumenyi. Nyene icubahiro umukuru c'u Burundi yarose n'akaryo kubonana na bagenzi biwe abakuru b'ibihugu bitandukanye vya Afrika. Ubwa mbere yarabonanye na nyene icubahiro umukuru w'igihugu ca Angola, nyene icubahiro João Lourenço, akaba ari nawe arongoye umuryango w'ubumwe bwa Afrika. Baraganiriye barabira hamwe aho bagejeje isemo, na cane cane ko n'umukuru w'igihugu c'u Burundi asanzwe ari we cegera ciwe ca mbere muri ayo mabanga, aho bagejeje rero kuja imbere abandi mu ntumbero yo gushikana Afrika kuri yambona kazoza ya Afrika biciye mu ntunganyo y'ibikorwa yo gushika mu 2063. Baraganirira cane cane kucerekeye amahoro n'umutekano muri Afrika, haba mu karere k'ibiyaga binini, haba muri Sahel, eka no muri Sudani, aho mbere nyene icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi nk'intumwa idasanzwe y'umukuru w'igihugu ca Angola yaboneye akaryo ko kumuha icegeranyo cahagejeje igikorwa yamutumye, aho amaze kubonana n'abakuru b'ibihugu bose b'akarere ka Sahel kugira ngo abandanye abashigikira mu ntumbero yuko ako karere karonka amahoro n'umutekano bikwiye. Akaba yanashimye mbere yuko inyuma yuko ivyo biyago bagize baciye mu buryo bwo
hamagarana bari kure na kure bakoresha amatelefone bashitse ku ngingo yuko bagiye kubonana vuba amaso mu yandi. Rero yaramwemereye kumushigikira muri ico gikorwa no kwitanga atiziganya kugira ngo azagikore neza kandi ashike ku ntumbero. Nyene icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi yarabonanye kandi n'umukuru w'inama shikiranganje ya Togo nyene icubahiro Faure Gnassingbe, aho nawe baganiriye ku ntumbero basangiye, ku bikorwa basangiye byo guteza imbere umugabane wa Afrika no kusimbataza amahoro n'umutekano, aho bashimangiye cane kuvyerekeye amahoro n'umutekano muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, na cane yuko umukuru w'inama ya Togo nyene icubahiro Faure Gnassingbe asanzwe ari intumwa idasanzwe y'ubumwe bwa Afrika mu gihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Kabaye akaryo rero gusura gushimangira icifuzo bafise no gushira hamwe inguvu kugira ngo bashobore gukora ibishoboka vyose kugira amahoro n'umutekano biboneke ku mugabane wa Afrika na cane muri ubwo burere. Umukuru w'igihugu c'u Burundi muri iyo ntumbero nyene yo gutsimbataza ubushuti no gushira hamwe inguvu n'abagenzi biwe bakuru b'ibihugu, yarabonanye kandi n'umukuru w'igihugu ca Senegal nyene icubahiro Diomaye Faye, aho nawe baganiriye mu kuvyerekeye gutsimbataza imigenderanire hagati y'igihugu ca Senegal n'igihugu c'u Burundi, gushira hamwe inguvu kugira ivyo bihugu vyose bitera imbere biciye mu gushigikirana mu bisata bitandukanye, ariko kandi baragaruka naho nyene ku kibazo c'amahoro n'umutekano, na cane ko ico gihugu ca Senegal gisanzwe cegereye ka karere ka Sahel, aho nyene icubahiro ari intumwa idasanzwe kugira mu kuvyerekeye amahoro n'umutekano. Kabaye akaryo rero umuryango wugurutse kugira ngo biciye muri ico kiyago c'abakuru b'ibihugu amareta be n'abene igihugu ba Senegal na Burundi baje ku kivi bashobora gusimbataza ubucuti no gushigikirana mu bisata bitandukanye, ariko n'akaryo kandi ko guhana ivyumviro kugira ngo ibikorwa vyo gusimbataza amahoro n'umutekano muri Afrika bibandanye vyongereza umurindi. Umukuru w'igihugu c'u Burundi hamavuye kubonana n'indongozi zitandukanye z'igihugu c'u Buyapani eka n'abagenzi biwe bakuru b'ibihugu batandukanye, ntiyasize inyuma igisata c'abikorera ivyabo. Muri iyo ntumbero nyene icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi yarabonanye na nyakubahwa Dr Reverend Oxu Park, akaba ari nawe yatanguje ishirahamwe mpuzamakungu y'ugwaruka. Rero baraganiriye kuvyerekeye guteza imbere ugwaruka, na cane ko umukuru w'igihugu c'u Burundi asanzwe ari umujama w'ugwaruka, ariko kandi asanzwe ari n'umuhizi w'umugambi amahoro umutekano n'ugwaruka muri Afrika yose. Umukuru w'igihugu c'u Burundi atakora kugira ngo ateze imbere ugwaruka rw'u Burundi, yarasabye iryo shirahamwe gufata mu mugongo ugwaruka rw'u Burundi, kuko aho ryatanguye muri Korea y'Epfo, ugwaruka rwa Korea y'Epfo rwaragize uruhara rugaragara cane kandi rukomeye cane mu guteza imbere ico gihugu, naco nyene kera cari gikenye, ariko no munsi kaba kiri mu bihugu vya mbere bitunze kw'isi. Yarasavye rero yuko boshikira ugwaruka rw'u Burundi biciye muri wa mugambi PAEJ, bahanahana ubumenyi, bahanahana ubuhinga, bafatanye mu mugongo kugira ngo ugwaruka rw'u Burundi rubandanye rugira umuzirikanyi wugurutse cane, gutyo rushobore gusunika iterambere ry'u Burundi nk'uko basanzwe bariko barabikora, ariko bashigikiwe n'urundi gwaruka rumaze guca aho ruriko ruraca uno musi, gutyo iterambere ry'u Burundi rishobore kunyaruka. Umukuru w'igihugu c'u Burundi yarabonanye kandi na nyakubahwa Shinya Ishizuka, akaba ari we asanzwe arongoye ishirahamwe ikomeye cane yitwa Itoshu ku mugabane wa Afrika. Iyo Itoshu ikaba iri mu mashirahamwe 10 ya mbere afise ubutunzi bukomeye cane mu Buyapani. Ni ishirahamwe isanzwe ikora cane mu byo gushima itahe isi be no mu gisata c'ubudandaji. Uwo muyobozi mukuru ku rwego rwa Afrika yaraje gushikiriza nyene icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi icifuzo ciwe co kuzana ibitahe mu Burundi, na cane mu gisata c'ikawa, kugira ngo igisata c'ikawa kibandanye gitsimbatare, kuko yamaze kubona yuko gifisemwo amahigwe menshi cane yo gusurika ubutunzi bw'igihugu. Umukuru w'igihugu c'u Burundi yaramwifurije ikaze, arahimbagwa nuko n'uwo mutima wo kuzana imitahe, kuko uje wishura akamo amaze gutera abanyamitahe batandukanye kw'isi. Yaje rero hageze
kuko Uburundi buherutse gushira ahabona umugambi w'iterambere w'igisata c'ikawa. Aramusaba rero yuko yoza azana imitahe agashigikira abarundi bari mu makoperative yo kurima ikawa, ariko bagaherekeza ico gisata cose kuva ku ntango gushika ku musozo, ni kuvuga kuva kw'irima ry'ikawa, guhingura ikawa no gushika ikawa ishowe, na cane cane ko iryo shirahamwe risanzwe rifise isoko rinini cane mu mahanga no mu Buyapani. Umukuru w'igihugu c'Uburundi yarashoboye kandi kugendera abagwizatunga basanzwe bari mu gisata c'uburimyi n'ubworozi, na cane cane yuko ari umuhizi yashize imbere igisata c'uburimyi n'ubworozi kugira dushike kuri yambona kazoza. Yaragendereye umurima wa kijambere aho ku tongo rito cane basanzwe bimbura umuceri mwinshi cane. Umurima yagendeye ukaba ufise hegitari zitatu, ariko ugashobora kuvamo itone 18 z'umuceri. Eka yarabonye naho barima ibiraya, imboga zitandukanye biciye mu buhinga bwa kijambere ku matongo mato, umwimbu ukaba munini. Ivyo rero akaba yabikoze mu ntumbero yo kurahura ubwenge, gutyo n'abene igihugu b'abarundi bashoboye kurahura ubwenge, dukoreshe natwe ubuhinga buteye imbere, tugwiza umwimbu, tugwanye bwa bukene, umwe wose uronka ico ufungura, eka n'umufuko ushikirwe. Ni muri iyo ntumbero kandi yagendeye iraro rya kijambere ry'ubworozi bw'inka, ubwoko bwitwa Holstein, busanzwe buzwi yuko izo nka zikamwa amata menshi cane, ni nabwo bwoko bwa mbere bw'inka butanga amata menshi. Eka mbere aho yagendeye inka imwe ikaba ishobora gutanga amaritiro 60 ku munsi. Ivyo vyose naho nyene yabigize mu ntumbero yo ko Uburundi buhakura ubumenyi, ubwoko bwa kijambere, gutyo bize mu Burundi n'abarundi nabo nyene bafatiye mbere kugira ngo bashobore kuronka aho bashobora gukura ico bashira mu kanwa, eka n'ingene bashobora imifuko yabo igashobora kubomboka. Muri uwo mwanya nyene icubahiro mukuru c'Uburundi n'umutambukanyi wiwe bamamaze iyo kohama, barakiriwe kandi n'umuryango w'ibwami ku kirimba c'ibwami, aho bashoboye kuganira n'umwami be n'umwamikazi. Eka no ku ruhande rw'umutambukanyi wa nyicubahiro umukuru w'igihugu c'Uburundi yarabonanye n'umutambukanyi w'umushikiranganje wa mbere, aho baronse akaryo kiyaguye ko kuganira bunga ubucuti, nabo nyene baraganira imigambi yo gushigikirana mu vyo basanzwe bakurikirana. Eka umutambukanyi w'umushikiranganje wa mbere aronka n'akaryo ko kubasangiza imico, baronka akanya ko kugendera kandi n'umurima wa kijambere w'inkere. Ubwo rugendo rero rwanye n'icubahiro umukuru w'igihugu c'Uburundi gugura imiryango myinshi, aho Uburundi bubandanya bushinga icumu mu mashinga, aho Uburundi bubandanya bugira uruhara rukaja imbere ibindi bihugu, ariko kandi aho iyindi miryango yugurutse, kuko igihugu c'Ubuyapani dushobora gucongerako ku bihugu bigenzi kandi vyiteguye guherekeza Uburundi kuri yambona kazoza, aho rero abarundi bategwa kamo yuko baherekeza ivyo biyago vy'abajanye n'icubahiro umukuru c'Uburundi n'umushikiranganje wa mbere mu kugwiza umwimbu, mu kugwiza ubwira n'ubukerebutsi, kugira ngo iyo migambi yose bemeranije ishobore gushirwa mu ngiro. Abo bagwizatunga bazoza mu Burundi basange twiteguye, turi ku murindi wo kubaka igihugu cishira kikizana, igihugu giteye imbere.